Abanyagihugu bavuye mu makomine atandukanye ya hano mu gisagara ca Bujumbura bari bahuriye mu kibanza citiriwe ukwikukira. Aho n'umukuru w'igihugu akaba ariho yarari. Bakaba bari bitavye akamo batewe na leta ko kuza gushigikira bongera bakeza inzego z'umutekano inyuma y'igitero cagizwe n'abantu batarashobora kumenyekana gushika ubu. Igitero cabereye mu ntara y'Ibitoki. Inyuma yaho abo bari bitavye ako kamo baciye basubira mu makomine baturukamwo kubandanyirizayo ico gikorwa bari bazindutsemwo. Nkuko vyibonekeje ico gikorwa nticitabwe n'abantu benshi. Umukuru w'igihugu yaciye aja kwifatanya n'abanyagihugu bo muri komine ya Kanyosha. Mu ijambo yashikirije akaba yamenyesheje ko igikorwa cuno munsi cari kigamije guhamagarira umuntu wese kubungabunga amahoro kuko ariyo soko ya vyose. Akaba yibukije ko ahatari amahoro ataniterambere riharangwa. Ku kibazo kijanye nuko hoba hateguwe ico gikorwa kandi hataramenyekana bateye Burundi, yishuye ko ahakuru ari uko inzego z'umutekano zashoboye kubagwanya. Ico gikorwa catunganijwe mu gihugu cose n'intara y'Ibitoki itibagiwe, kikaba cari citabwe na bamwe mu ndongozi z'igihugu.